vyamushikiye ni kubera wewe, yakutse amenyo kubera wewe, yarakomeretse she yayikubise hasi avuye gusenya canke se avuye kuragira inka ariko agira ngo akuronderere minerval. None umunsi urumva isoni zuko aje mu gisagara, uba mu makaro, uri mu directeur general ahantu, uri umuntu ukomeye, uri umudandaza ukomeye, ukumva nyoko naso batokwicara mu nzu yawe, uribesha cane. Ibyo byose bashitseko babigizemo uruhara. Iyo baguturira, iyo bakwica ukiri munda, ntabwo boshitse aho hantu. Iyo batagaburira neza, warabaye debile. Ninaco gituma ugomba kwamushimira abavyeyi bawe gushika basinziriye neza, baze basinzire bakinezerewe nuko bakuvyaye, baticuza. Uzatere so na nyoko kuvuza impundu, so na nyoko ntibazigere bicuza kubona barakuvyaye. Ntuzigere na rimwe ubwisonze kubwira abagenzi ngo uyu ni papa, uyu ni mama wanje. Uko bari kose berikani agomba bikimuga, agombe aragakecuru kameze gute, uwo ni we nyoko, uwo ni we so, uwo ni we yakureze, niwe gushikanya aho hantu. Ugomba kumukunda, ugomba kumwishimira, kandi ntiwishimire so na nyoko gusa, ukishimira n'uwakuvyariye umugabo, n'uwakuvyariye umugore ari we nyoko bukwe, nawe ukishimira wakuvyariye umugabo, n'uwakuvyariye umugore, ukamuha agaciro kiwe, ukamuha agateka kiwe, kuko yabaye umuvyeyi mwiza, yakubereye mwiza, yatumye uronka umugabo, yatumye uronka umugore. Mushimire rero. Nabo ntibanagoye kubona gusa mubanye neza, abavyeyi birabaruhura. Iyo baje mu rugo bakabona mubakiriye neza, bakabona muratwenga, ivyo byonyene bigira gute, birabaruhura, bakabangera iminsi yo kubaho. Nico gituma data bukwe, mabukwe ugomba kumukunda cyane, nyoko bukwe na so bukwe ubakunde, ubiteho kandi uha agaciro. Ivyo bizotuma wubaka neza, bitume nabo bagira gute, bakundwa. Umuti none twokwirinda gute ko tubona ivyo bintu maze kuvuga, tumaze kubona haruguru bigera ku 10 bituma ingo zisambuka. Twobikingira gute, mbega twovyirinda gute ivyo bintu bituma ingo zigira gute, zisambuka. Ikintu cyambere gishobora gutuma twubaka ingo nziza zitazigira zitandukana nukubaka kuhoraho. Turabisoma muri Zaburi 127 umurongo wa 3. Twumve urwo gwiza. Urwo gwiza ruva kuhoraho. 127 umurongo wa 3 wa mbere ushobora haravuze ngo uhoraho iyo atari we yubaka inzu, abayubaka babaruhira ubusa. Uhoraho iyo atari we yazigama igisagara, umuterami abera amaso ubusa. Imana idufashe. Uhoraho iyo atari we yubaka inzu, abayubaka barushwa n'iki, baruhira ubusa. Mu yandi majambo no kuvuga ngo urugo kugira ngo ruzobe urugo gwiza, urugo rudatandukana, urugo rw'ijuru rito, aho abamarayika bakunda gutemberera, aho abana babaho banezerewe, aho abashitsi bataza bikandagira, aho umuturanye aza gutira ikintu atabwo bafise, ngo ni urugo gobaho iki, gobaho uhoraho. Nukuvuga ngo rero iyo uhoraho atari we yubatse urugo, abagubaka babagira gute, babaruhira ubusa. Abubaka urugo badashira mu Imana yabo, kuko mumenye neza ko urugo guboka n'ubwenge. Niwasoma muri Yobu 2:8 ntavuze ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu vyaha niko gutahura. Utubaha Imana nta bwenge bafise. Ubwenge nyakuri bwubaka, kuko ndababwire urugo ntabwo gubaka n'ubwenge bw'amashuri, ntabwo gubaka n'abantu bafise ama licence, gubaka n'abafise ama doctora oyaye. Abo mbere abenshi bafise ama doctora n'ubusanga bafise ingombe gusumba n'abantu banyarucyare. Ahubwo urwo gubaka n'ubwenge. Ubwenge bwavuze ngaha muri Yobu 2:8 nuva mu ijuru, ngo buva kuki, buva kuhoraho. Umuntu agomba kuba kuhora urugo atubahoraho. Ubwo rugo rudasenga, urugo rudasoma ijambo ry'Imana, ubwo rugo rudashobora gusenga, ngo rusaba Imana inkomezi kubaka, rushobora kurama. Ico gituma ingo z'uno munsi ziko zirasenyuka. Kubera iki? Ntaco batinya. Utubaha Imana, udatinya Imana, adatinya icyaha, nawe ntiyo gutinya. Udatinya guhemukira Imana yamuremye, nawe ntiyo tinya guhemukira. Nico gituma urugo rwize rugomba kubanza kubaka kurwirinde kuhoraho. Ahandi hantu urugo rugomba kubakwa ni mu bijanye no gutatura amatati yo mu rugo. Umuntu atatura amatati yo mu rugo akayatatura neza, iyo mwagiranye ikibazo mukamwo kwihuza mwenyene atawundi muntu arinze kujamo, kuko urugo ni cercle sacré. Nuvuga ngo nurugo numuzingi ugize gute wera, kirazira ko havamwo mabukwe sobukwe karibo bakubakira. Kandi uko sikabaye ngo mango byagenze uko, papa byagenze uko, nimuze mudutabare, mugahamagara kuri eglise, mugahamagara leta, kirazira. Wewe n'umugore wawe nimwicare mwitature. Namba habaye ikitagenda neza nimucumvikane ko mwicare kakayago nababwiye kabagakenewe muvyo kaguma kagaruka. Birasa ko mwicira kugera gute mukayaga. Noneho ukamubwira ati aha byagenze uko byagenze uko. Turaraba rero uburyo butanu bwo gutatura amatati. Kugira ngo mumwira bagomba kugira gute, tugomba gutatura amatati. Ikintu cyambere kidufasha mu gutatura amatati, kirazira ko mu gutatura amatati ukoresha ubu buryo bukurikira.
uburyo bwa mbere butari bwiza nubwo bokwita no kwita competitif. N'uburyo bwo gutatura amatati, ni umuntu atatura amatati mugaba agomba gutsinda. Ni umuntu mushobora kavuga ngo uko vyogenda kose uyu mugore nta kintu ashobora kumvugana, jewe ndi umutware, ndi umukuru w'urugo, nta kintu na kimwe ashobora kugira gute, ntashobora gutsinda. Iyo ufise iyo esprit ukaba wumva ugomba kuba mu matati yawe uri competitif, uko gukemura amatati ntigushobora kuba kwiza. Gihe cyose wumva yuko ari ufata iryanyuma, gihe cyose wumva ko naho no bafite amakosa sindi bwemera amakosa. Iyo uri competitif mu kibazo biba bikunaniye kugira gute gukemura ikibazo ubunaniwe. Ica kabiri ni uyo no kwita evasif. N'umuntu ibibazo bije arabihunga. Ntagomba ko munabiganira ko arakubwira ati ntacyo tuganira aha. Agacagira gute? Ntunzanire ibiki nibiki. Nari ngomba ko tuganira ibi. Oya. N'umuntu atagomba iki, atagomba ibibazo. Ntagomba kubiganira, ntagomba ko umuntu abivuga, agomba bihereriye. Uwo nawe aba ariko arakemura. Iyo ni inzira mbi yo gukemura iki ibibazo. Umuntu ari mu evasif ntashobora gukemura ikibazo neza, ahubwo aravyongereza. Uwa gatatu nuwo bita concilier. N'umuntu avuga ati ko byagenze uko, nubwo wambone nubwo wangiriye nabe kabasingire gute, ndakunezereze. Ko ari byo ushaka basi bigenda uko. Uwo nawe abeka arakemura ikibazo uburyo butari bwiza. Ubwo n'uburyo butandukanye ndababwira bwo gukemura ibibazo ugakemura amatati nabi. Ikindi ni witwa pacificateur. Uwo nawe n'umuntu w'umunyamahoro. Wewe ntajya agomba ikintu gira gute, kimubabaza. Yigombera amahoro aho bica hose, naho wo mwicarako we yigombera amahoro, naho wo mutuka naho mukubita we yigombera amahoro. Aguma avuga ati basi iyo bica hose haboneka iki, haboneka amahoro. Ubwo nabwo n'uburyo bwo kugira gute, kuko kirazira kwemera ibyo byose, kirazira ko umugabo nawe apfa kwemera ibyo byose ngo azane ibintu bitari byo ngo kubera ngo uri umunyamahoro ngo uce wemera cyangwa umukenyezi. Oya, hari ibintu nako bidashoboka. Muga ati no, iki sico, tuganire turabe ikintu cyo baciza. Rero abo bantu ariko umuntu twasanze akemura amatati neza ni uwo bita collaborateur. N'umuntu agomba no kwa biki impande zose zigira gute, impande zose zihuza. Uyu agira icareka n'uyu agira icareka, bose bahurize hamwe. Ica kunda ubundi adakunda akireke, ico yanka ubundi nawe atanka akikunze nawe akireke, umwe wese agira hamwe n'urundi hagira hamwe bahurire hagati. Ubwo nibwo buryo bwiza. Umuntu twamukora collaborateur ni umuntu akemura ibibazo neza. Muri izo nzira zose zo gutatura amatati zitanu, iyi nziza niyo ya collaborateur. Nuwo avuga ati je ndareka iki nawe ureka iki, duhurize hagati. Niho urugo rumera neza. Urugo rwiza rero rugomba kwirinda ubutane, kwirinda gutandukana, kwirinda kwahukana, rugomba guca muri iyo nzira. Kuko Imana ntigeze yemera ko abantu batandukana. None kugira ngo mutandukane ni iki cyo banza? Nababwiye cyambe no kubaha Imana. Ubwo rugo kwa rusenga rusoma ijambo ry'Imana. Ubwa kabiri kwa urugo rushobora kwitatura igihe gwagiranya amatati ata undi muntu yinjiyemo, atamabuka atatabuka, atamukuru w'ishengero, atapasteri, ataki, atawuse sentare, ahubwo mwebwe urwanya mukagwicira mukagwimarira. Kwa duze je manuke, kwa manuse jendo, mbese mukaba abantu muhuriza hagati. Umuntu wese akumva ko ari ikintu yoreka, kumva kuri capable guseda, ariko hagire gute, mukagira gute. Ariko ntube pacificateur. Kuba pacificateur kwavuga ngo irisifi kwa amahoro, ukemera nibitagenda neza. Azane n'undi mugabo mu nzu ngo kubera ngo ngomba kuba amahoro ngo simvuge. Cyangwa n'undi mugore mu nzu ngo ngomba kuba amahoro simvuge. No, uko siko bashatse kubivuga. Ahubwo bashatse kuvuga neza yuko gukemura ibibazo ugomba kurinda izo nzira zine. Ntube competitif, ntube evasif, ntube concilier, ntube pacificateur, ahubwo ubiki collaborateur. Ubu umuntu yemera kugira ivyaheba nundi akemera kugira ivyaheba, mwese mugahuriza hagati. Ariko ibyo gukemura ibibazo ugomba kuvuga ngo ndatsinda uko vyogenda kose, jewe nije ngirije hanyuma canke ndabihunga bije ndabihunge. Oya, ahubwo ugomba kuba umugabo arinda cyangwa umugore arinda bije byose ukagira utukavyemera, abo ukabikemura kandi ukabitunganya ata wundi muntu arinze kwinjiramo. Ubwo nigo rugo rwiza rwitunganiriza ibibazo bihabaye ibibazo. Kuko bwa mbere ndagomba ndabibutse neza yuko igituma twavuze ku bibazo ngo abantu bamenye kwikemurira amatati, kirazira kwibaza kuzobana na marayika. Nta marayika ari munsi y'irizuba, ahubwo bose n'abanyavyaha. N'abanyavyaha babiri babahuye baje kubakana, bakazogenda bafashanya bafashiwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana kagenda ribeza, kuko muri Yohana 17:17 havuze ngo ubeze mukuri ijambo ryawe n'iryo kuri, abo nibo bashobora kubana neza. None rero ico nico kintu, uwo ni wo muti wa kabiri wotuma ingo zigira gute, zibana neza. Umuti wa gatatu ni kwama muyaga ibibazo
bitararenga inkombe kuko nene akabazo sindakagura cyane muyage ibibazo bitaragira gute bitararenga inkombe mwame habaye akantu uboneka atagenda neza muhamagare twavuganye neza yuko agomba kuba umwanya wapanze wo kuyaga ari ahantu mwagiye mwasokeye ahantu mu karere runaka ku kiyaga muri nature mu byare mu mugatembera ibyo byose bituma muri akanya ko kuyaga noneho bya bibazo ntibizoduka ko mufite akanya ko kuyaga abantu benshi ibibazo baragenda bakabika mu mitima yabo ko batanga umwanya wo kuyaga hagera ko explosa basanga agiye kubisuka byaramaze kurenga inkombe nibo usanga bagira gute batekera bakagenda ariko habuze akantu gusa ko kuyaga rero ni muti wa gatatu utuma abantu badatandukana batahukana icyakane nugusangira ibikorwa inshingano umuntu wese mu rugo akumva ko hari kintu akwiye kugira gute guparticipamo kirazira ko umugore mvuga atacu yokora cyangwa umugabo mvuga atacu yokora oya umwe wese namenye inshingano ibikorwa bimuraba n'ubundi bimuraba kandi umenye ko mugomba gufashanya Iburaya urundi ruhande ndahakundira ikintu kimwe nuko Iburaya ko batagira abakozi usanga kenshi bafashanya ibikorwa ariko ino umuntu niyaje kureba agasanga n'umugabo aragufashe nuko rikibona kimwe abana ngo umugabo ngo yarari imiti ya nta miti ahubwo n'urukundo umurugo abantu bagomba gufashanya kirazira kibikorwa bijyama kuri umwe kandi mwitwa ngo mwaje kugira gute gufashanya ahubwo mwaje kuruhurana ibiremereye wundi nawe umuruhure kirazira ko umuhebera akazi wenyene umugabo akaba rondera amahera wenyene nibo bagaburira nibo ari amashure nibo ari inzu nibo ari ibintu byose déplacement oya namo bakenyezi suko umugabo n'umugore bose bagomba gufashanya inshingano zo mu rugo hagira gute bakazisangira umwagira ibyo akoze n'utagira ibyo akoze bakabiriza hamwe bakabifashanya ntagire uremerwa gusumba uwundi ntagire uruha gusumba uwundi kandi Imana yabaremanye ngo mugire gute mu ruhurana icyakane ni kwama icyagatanu kwama mushimishanya mu mibonano nababwiye neza yuko mu ngo 180 zitandukana kubera kudashishimisha mu mibonano umuntu ibyo kubana imibonano mpuzabitsina ni ibintu bisa ko abantu bavyiga nababwiye neza yuko ni ibintu vyigwa ni ishure nk'irindi nababwiye ngo iyo umuntu yinjiye mu rugo ni ishure winjira mutazosohoka ugenda biga byose rero ni imibonano mpuzabitsina rero irigwa ukamenya uko ikorwa uko no bikora neza bikanogera umugenzi wanje uko no rushirizaho kugira ngo anyugwe ibyose uravyiga kandi twanabemereye yuko nitwagira gikorane cyabubatse ibintu byo byashikira kugira ngo tuvyagure neza twisanzuye abafisibazo bagire gute babibaze ivyo navyo ni ibintu vyigwa abakenyezi n'abashinga ntahe baje ragwa muri bya bindi bamye basanga bamenyereye ivyuzi oya umuntu ikintu cyose gisaba ko wengera ubumenyi nkuko umudandaza azarongera ubumenyi mu byo akora canke umuprofesseur azarongera ubumenyi agasoma abadocteur nabo bakomeza bongera ubumenyi bagoma bagera kugira gute ukarisha ubwenge uhagira amariscrage niko n'umuntu wese nawe yitwa ngo arubatse no mu rugomba kwiga ibintu bigira ngo bijyohe bimere neza bitungane gusumba ugomba kumugira gute apara ngo bijyanze n'ivyo nyene zoguma ho no ibyo navyo utazi vyige hari bitabo bivyigisha hari amateleviziyo iga umenye umubonano mpuzabitsina uko yitunganya neza ikanogera umubakanya ikindi nukutibaza ko utabana na marayika kirazira kwibaza ko umubana ari marayika aho ubwizi ko sari nini ukabona kera mukira abasore nzokugirira ibi ashika mu rugo asanga cyo gihe afite amahera baramukika ku kazi reha gushaka bimwe yagukorera gifite akazi abigukorera ubu ntatakaza afise amafaranga ntiyamanywa igihe ubuzima buhindutse mutahure ashobora kuba yari souple kera akora akazi y'ishapu munyuma kagwara kagira intege umwakire ko yagwaye umufashe ntabwo ari marayika ibintu birahinduka ahubwo menya ngo nzomukunda mu mahigo no mago nkuko twabisezeranye imbere ya sentare n'imbere y'ishengero ry'Imana igihe bihindutse rero umwakire n'umunyantege nkana nkawe n'umunyabya nkawe musengere mufashe kuva mu kibazo mwere mubwira ati bindabona ko byavuye kumbure ku miryango yanyu ariko bizohera ni basenga Imana gutyo ugende mugira gute mufashanya mu ngo zanyu kirazira kubona ko umuntu ari marayika kuko iboze ngo ni marayika ni hamaze gukora ikosa cyo ngo ngo ntibishoka ngo ibingo shaka gusporta ngo no oya nta kintu nakimwe kidashobora kwihanganirwa nasoye mu bikoni ntubambere 13 ngo urukundo gwihanganira byose urukundo rurenza ko muri byose mwihanganire n'umuntu ko nawe hari amakosa ujugira nawe hari ibibufise hari amadefu ufise nawe yarakwihanganiye icyanyuma ni gicaniro cy'urukundo kw'amacaka abantu benshi rero ntibagomba ko urukundo rw'amagwa kamurgo rwabo mbega urukundo rwaswa nibiki urukundo kintu kigwatsa n'amajambo amajambo meza amajambo atera umuntu akanyarigabo icyo gituma igicaniro cy'urukundo cy'amacaka mu rugo iyo ugomba kumubwira amajambo meza ukamubwira ko ari mwiza ko akora neza bimutera akanyarigabo nari nabivuze ikindi ni mu maso
visage nayo irerekana ko umuntu mwishimiye cyangwa atamwishimiye. Kumuraba ukamutwengera, kumukorako navyo bituma agira gute yumva yene, kumva mwotembera namufatanye bigira gute, kumukinisha mu nzu. Ibyo byose bituma igicaniro cy'urukundo cyamagira gute cyamacaka. Ubu Imana yadufashije haje iterambere ry'amatelefone, mwandikira ka message nawe mwa muri kumwe mu nzu ari muri chambre nawe uri muri salon mwandikira ka message. Utwo tuntu two kumatumena nk'abana bituma igicaniro cy'urukundo cyamagira gute cyamacaka. Ikindi nudukado, hari abantu babana aheruka kado yiwe kera bagikundana, kuva abubakanye kuva bavyanye batatu bane ntakimuzanira agakado, muzanira agakado, muzanira udukaranga, muzanira utuntu twiza, muzanira utuntu dukaju, muzanira udufruit, raba ikintu akunda abarishugira gute umuzanira, umuhaga surprise no akanguke sheri nakuzaniye ikintu anezerwa. Ivyo bituma igicaniro cy'urukundo cyamacaka, ukwahukana kukagira gute, kukirukanwa muri iyo nzu ukaburi kuragira gute, yuko revyo bintu biko rasohora kugira gute, kwahukana kuzotandukana. Ikindi ni ugukunda kumukorera udusurprise tw'imisi mikuru, ugasanga wapaze nk'umunsi mukuru atabizi, ukavuga ati dimanche runaka nzoteka byo kurya akunda, namutegurira akaji, namutegurira salade keza, hama ntabimenye we umugabo akaba atari wokoha, ukamubwira ati ukamusaba rendez-vous ndagukeneye dimanche uzoburi hehe, bikindi akakubwira rendez-vous mukazoba ari ngaho muhira canke atazoba yagiye kure kuba ari umunsi abantu babaruhutse, ukavuga ati nzomukorera umunsi mukuru mujana nk'ahantu, ugasanga ukamubwira ati karibu. Yakwinjira hano muri salo surprise agasanga wamuteguye fete kumbure hari nk'abagenzi, ukamubwira ngo nagomba ndagushimire ku myaka 10 tumaranye, wangiriye neza, ukamutaka ukamubwira utuntu kuze yakoze, wamuteguriye nk'agakado runaka niyo fungurwa wamuteguriye. Uwo munsi mukuru gusa umutegura atari yiteze, uba wirukanye abadayimoni bo gutandukana no kwahukana muri urwo rugo. Akomeza agira gute wiyumvira kibazo ngene wavyiyumvira ngene warondeye mu mahera mwibanga, n'abagenzi ukabubagize gute, n'abagenzi bahamaga ukabigishije, n'abana babibonye bagira gute ukabigishije. Ivyo bituma urukundo rw'amagwaka. Kirazira ntukemere ko urukundo iwawe ruzima, ntukemere ko urukundo ruzimwa no kubura amajambo no kubura amakado no kubura utuntu twiza no kumuraba no kumutwengesha, ntukemere ko biba mu rugo rwawe. Ikindi mukunde gusubiramwo ivy'urugendo rwanyu mu nzira yo gukundana, umubano wanyu uko byatangwe nene nawe babwiye ico bita album de la famille. Nugira ngo iyo album ni histoire yanyu, ko mwakundanye, ko mwatanguranye, ko mwakundanye fiançailles mpaka maragira mariage, ko mwavya mwana wa mbere gushikana nko mugenzo, mukaba muyizingurura gute ndugusura mukabiganirako. Aturazikira kuntu wari umeze, kuntu ari shapo yo ntiwari bwavyibuhe gutya, ntiwari bwagira imvi, ntiwari bwabe munini, ntiwari bwonde, ntiwari bwabakamuga, ibintu nk'ivyo mugatwenga mukanezerwa. Ivyo nivyo bivuze ngo nukwama igicaniro cyo mu rugo cy'urukundo cyamacaka. Urukundo nyakuri ntiruhera, ntiruhezwa n'imyaka, ntiruhezwa n'ubuzima, ntiruhezwa na situation, urukundo rwamaho niko Imana yavuze. Ni naco gituma abantu bitwaza ngo Mose ngo aremeka abantu bahukana. Reka ndababwire uko ijambo ry'Imana rivuga ngaha muri Matayo, tujya guheza turavye ngaha muri Matayo 19. Duhere ku murongo w'8, duhere ku ndwe ko baramubaza bati none se niki cyatumye Mose agera ko bamuha icete cyo kubabanura akamwirukana. Arabishura ati Mose yabarekuriye kwirukana abagore banyu kuko imitima yanyu ikomantaye, ariko hereye ubwa mbere hose ntibyari bimeze bityo. Nuvuga ngo Yesu abafarisayo baramusanze bamubaza ko vyemereye ko umuntu yokwirukana umugore wiwe ku mpamvu yari yose. Yesu arabahakanira, arababwira ati Mose cyatumye avyemera nukubira imitima yanyu igize gute ikomantaye, ariko uhereye mbere na mbere siko byari bigize gute, siko byari biri. Yavuze ngo mbere na mbere abavuze iki, abavuze handi mwitanguriro yuko abantu bagomba kubana iki akaramata. Nta mpamvu nimwe iriho yotuma utandukana n'uwo mubakanye. Nubwo bamwe bavuga ngo none ngumufashe ngukasanga kabisa ngukamufuma, ivyo byose igihe uri umuntu usenga hari abari capable kuvyihanganira, bamaze gushika urwego runaka rw'agakiza abasha kumihanganira. Mugo utamwihanganiye nisho Yesu yavuze ngo kirese gusa umuntu agize gute afasha sambana. Ni igihe byagize gute, igihe naho nyine udashaka kumwihanganira utaragera urwego rwo kwihangana, niho wemererwa gutandukana n'umugore wawe ku buryo iyo umufashe ariko arasambana utumvise utabwiwe ahubwo mwifatiye. Ariko naho Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo naho nyene nuko abantu bafite imitima ikomantaye, sino utekereje ku ngaruka y'urugo, ugatekereza ku bana, ugatekereza ko hari igihe se na nyina barabasambanye cyangwa se ari umwana w'umusambanana, ugasanga ayo maraso yaramwinjiyemo, uwo mubabarira. Nta cyana kimwe kitababarira ko n'Imana nta na kimwe itababarira. Igihe ubonye vyashyize agasambana akaba atari kamenyero kiwe ahubwo vyamushikiye par accident,
hari igihe biva ku maraso, hagiye biva ku vyariye. Abantu bakunda gufungura ibintu vy'amagresse animale menshi, bakunda gusanga baguye mu mutego w'ubusambanyi. Abantu bavutse mu maraso y'abavyeyi ugasanga bari bamutwaye inda y'ishushu, ubona bashobora gusanga afise amaraso y'ubusambanyi, byo ugasanga ntibimuvuyeko, ahubwo ni amaraso mabafise. Ubona ugomba kugira gute kumubabarira? Yesu yavuze ngo Mose yavyemeye kubera gukomanira kw'imitima yanyu, ariko mwebwe murashobora gute? Murashobora kubabarira. Ubabarire mwene so, ntakabe impamvu nimwe yotuma itandukana n'uwo gukunze n'uwo wakunze udahaswe, ahubwo ikibi tukineshe ciza, nubwo yokora ikibi mubabarire, ahubwo mubwire ko atazogira gute, katabiza kuzobisubira. Ivyo bizotuma ingo zacu zubakwa neza. Rero twariko turaganira ukuntu ingo zacu zitotandukana kugira ngo tubane akaramata. Birashoboka, nubwo ubona bigoye, nubwo hari umusozi uduga, nubwo wahuye n'umuntu afite imico mibi, yariye nabi, yakuriye habi, yarezwe nabi, ariko birashoboka. Muri Yesu nta kidashoboka, kuko nimwasoma muri Zaburi 119 umurongo w'165 haravuga amajambo meza cyane ngomba yuko ariyo turangirizako kugira ngo nawe wumve. Haravuze ngo abakunda ivyageze byawe bagira amahoro menshi, nta kibasitaza bafise, Imana ihabwe icyubahiro. Abakunda ivyageze by'Imana bagira amahoro menshi, nta kibasitaza bafise. Ikije cyose kubera bubaha Imana kibabera gito. Ni wasenga Imana, ibyo ubona nk'imisozi bizosigara ari kiyaya. Senga Imana, kunda umutware wawe, kunda uwo mubakanye, urukundo uvuga ngo ndadesize mfashe umugambi ko ntazotandukana nawe viteka ryose. Ndabifuriza yuko mu ngo zanyu hoba amahoro, mu ngo zanyu ho munezero. Icyumviro cyo gutandukana umuntu wese agire gute, agifute, amenye ko Imana yamuhaye ari yo gufa giwe, yavukiye kumubera nko bavukana, bazotandukana n'urupfu. Imana ibahe mu izina rya Yesu. Mu bitabo twagerageze kwifashisha rero, tufashije igitabo bita Itinéraire du couple, twifashe igitabo cyitwa Guide de la vie familiale, igitabo cyitwa Pour le meilleur et pour le pire, twifashe igitabo bita Vivre communiquer, twifashe igitabo bita Guide de formation personnelle. Ivyo nivyo bitabo twagerageze kwifashisha kugira ngo urugo rwacu rube rwiza, urugo rwacu rubijuru rito, urugo rwacu ntirutandukane, tubane akaramata nk'uko Imana yabivuze. Ivyo ndabibifurije mu izina rya Yesu.